Skoy SI-25 y'ingabo z'igihugu ca Congo FARDC ihejeje kurasa hafi igisagara ca Goma mu masaha y'umugoroba. Ibituraje tubabwire uko ibintu byifashije, kubabwira yuko coalition FARDC ndavuga wazalendo ku mirongo y'imbere ku rugamba ihejeje kwigarurira agace gakomeye cyane kari muri territoire ya Kabare kuga yoroka tikaba yitwa Mudaka. Ibintu navyo turaje tubabwire uko byagenze muri ino nkuru yacu. FDNB wazalendo FARDC bahejeje gutanguza novuga yuko icese igikorwa cyo gusaka inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zinyegeje cyangwa ziyefrise ngaha muri Kaziba. Ni nyuma yaho babakubise mu miseze uno munsi hagiye kwibonekeza inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zikiri neza na neza ngaha muri Kaziba. Tunababwira yuko ibikoho bikomeye, ibikoho biremye bya RDF z'igihugu cy'u Rwanda bikomeza kurongika amarokete bipirona ngaha mu gihugu ca Kongo bibereye mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko eje twikuyaga marana makuru nivyo twaza kubasomera bumwe mu butumwa abene igihugu basanzwe bari ahariko harabera imirongo y'urugamba biriko uko batubwira uko biragenda. Twaza kugerageza tubasomere mwumve uko ibintu vyifashe muri rusangi, tubabwire uko aha muri Sud Kivu, Kamanyora, Kaziba uko ibintu bikomeye, uko ibintu bidasanzwe, uko bagiye barabiduha muri rusanga. Ariko imbere yuko twinjira amakuru yacu, making sure ko umaze gukora subscribe hama twinjire muri no nkuru yacu uri en ordre kugira ngo ibiganiro byose bica kuri no televiziyo yanyu Bien-Info Plus, Bien-Info bizobandanye bashikira atakibazo na kimwe. None babwira yuko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF arizo zakoze ibara mu kurasa abanyeshuri cyangwa mu kurasa ahantu hari amashuri muri leta y'ahandi ntwaro rusange ya Kongo, maze haza gupfiramwo abanyeshuri batari bake nkuko mubibona kuri no video nebacishirijemo ngaha ku ruhande. Nuko kandi abashimire cyane mwebwe mwese twama tubana mwe mutagoheka kubana natwe makuru yacu ya misi yose y'imirongo y'urugamba. Ntanguri ndabaramutsa cyane, ndabaha nikaze na karibu aho muherereye hose, by'umwihariko abumva runwe rw'ikirundi, abari mu Burundi, abari muri Congo, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, tutibagiye n'abari muri Afrika yose muri rusangi, abari muri Amerika, abari muri Asia, abari muri Europe, mwese wo muherereye mu mpande zine zigize isi, tubaramutse tubaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'amasaha uriko urakurikirana kino kiganiro. Je mugiye kubana kuri kino kiganiro nitwa Cody de Black canke unyite niyo nkuru Aime Pascal, niyo amazina y'abavye. Nuko twikubana ku mirongo y'urugamba aho tugiye kuyaga kuri bimwe byaranze imirongo y'urugamba. No wabwira yuko nko ntangwe ndabivuga hafi y'igisagara ca Goma Skoy SI-25 yongeye gucurarangira inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda amabombe n'amakompora akomeye cyane mu birindiro by'inyeshamba za M23 zari ziri hafi y'igisagara ca Goma. Uno musi turiko turabona wazalendo irarasa hafi y'igisagara ca Goma. Iyi ni message novuga ko ikomeye cyane aho bariko barabwira inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ati ntabwo turi kure burya turi hafi cyane kuokoa watu betu kabisa. Ni gikuba novuga citeka ndetse cyane atanze attention kunyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zisanzwe ziri muri buno buce busanzwe bwarafashwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero ivyo bitero bikaba byabaye mu masaha ya saa 5 saa 6 aho inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zaza kubona amadrone ariko arazunguruka hejuru gato. Inyuma y'umwanya muto none babwira ko hanazungurutse n'akajugujugu, ariko inyuma y'umwanya muto bagiye kubona imvura y'amasasu, imvura y'amabombe aho leta ya Kinshasa yariko irabakororeramwo atakibazo na kimwe. Aya namwe mu makuru dukisha bene igihugu basanzwe bari mu micungararo yaho y'igisagara ca Goma, aho batubwiye yuko ibintu bitari bike byamaze kuba vyononekara, byamaze kuba vyangirika bivuye kuri ano mabombe n'amarokete ingabo za FARDC canke abawazalendo bariko bararasa ahano hafi y'igisagara ca Goma. Rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe, ibintu bitoshe na bukiko. None babwira yuko ngaha nyene muri Sud Kivu nk'agace bitwa Kahuzi ndetse na Biega n'ubuce bwari busanzwe bwarigaruriwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ubu tuvugana buno buce zamaze kuba zomugwamwo bidasubirwamo. N'inyeshamba zakubiswa amabombe n'amaroketi, umuriro mwinshi cyane birangira zino nyeshamba
zitakaje buno buce maze zihungira mu bundi buce. Aka gace ka Kahuzi na Biega nuvuge ko aragace izi nyeshamba zari zimazemo igihe kitari gito, ndetse n'agace kari très stratégique kuko muri bino bice ni bice birasanzwe bicugukwamwo amabuye y'agaciro ndetse n'amazahabu n'ibindi byinshi. Rero mwumve yuko bidasubirwamwo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zamaze kuba zirungikwa ziva muri bino bice. Nuvuga yuko bidasanzwe byari bifatiye runini z'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri Kaziba naho hari amakuru yahazinduye. Muri Kaziba hazinduye imigwano novuga yuko idasanzwe, imigwano ikomeye cyane. Ino migwano novuga yuko ari migwano yashoboye kwerekana ubukomezi bwa wazalendo ndetse ku mirongo y'urugamba, aho inyeshamba zagerageje kwatsa umuriro mu masaha y'agatondo ariko baza kuwuzizimiriza ko zitwa ziburirwa irengero. Abo zahiswe zinyika nkasoro niko bivuga, kuko izi nyeshamba zimara kubyura gatwe mu masaha y'agatondo, FDNB wazalendo FRDC bahise bafata kanya kari sacre maze barabitaho kabisa, barabarasa abatari baki nko dufite amakuru imirambo igera ku 77 niyo yashoboye kuboneka, inkomerezo nyinshi n'amatekwa ni nyinshi, niko no bivuga ko niko amakuru na yarose ko ari ku mirongo y'urugamba. Ariko ku bantu batari mu group ya WhatsApp mutuyanganire no musi tubaza kubaha uko ibintu biko biragenda ku mirongo y'urugamba, uko vyazinduye ndetse n'uko vyagorobeje. Rero ngaha muri Kaziba novuga yuko ingabo z'u Burundi zahise zitanguza igikorwa c'iteka, aho baciye batangura gusopa bikomeye cyane ahasanzwe hatuye abene igihugu bikekwa ko bo bafitanye partenariat n'inyeshamba. Babwira yuko imihanitsi ari mike gishoboye kuca isokwa, ndetse hanatanguje n'igikorwa gikomeye novuga cyo gusaka inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziri ngaha zamaze kwiyemfilitra ngaha muri Kaziba. Ayo namakuru twabatoreje neza, ndetse n'abene igihugu basanzwe bari muri buce bamaze kutubwira, ariko turaza kuza mu kanya kugira ngo dushobore kubabwira uko ibintu byije, ndetse turanaza kubasomera ubutumwa abene igihugu muri Mudaka bashoboye kuba baturunyikira batubwira uko ibintu vyifashe ku mirongo y'urugamba. Aha muri Mudaka nkuko nabivuze ibintu nibisanzwe. Muri Mudaka na gace kari très stratégique kashoboye gufatwa na wazalendo. Ni ibintu bitari bishobotse, ibintu byari bigoye, nubwo imigwano yabaye umwanya utari muto, wazalendo vyagiye kurangira igize ico no kwita réussite. Nkuko babitwandikiye ama antenne ya Jadadeti muri territoire ya Kabare, Kaziba ndetse na Kamanyora ibintu vyakomereye cyane, aho muri Mudaka hashoboye kuba higarurirwa na wazalendo. Mudaka imaze gushigwa mu minwe na wazalendo igihe cy'isaha 5:54. Mudaka yari imaze kuba ifatwa 100% na wazalendo. Ati byari bimeze gute? Ndetse banagerageje banambwiye ibijanye n'abanyeshuri basize ubuzima ku ishuri rya Muresa muri Mudaka mu ntara ya Kabare, mu gihe imigwano ikomeye ya RDF n'abagwanyi ba wazalendo yariko irabandanya. Abo banyeshuri bakaba bahitanywe n'imigwano cyane n'amasasu yariko arava, ndetse n'amaroketi yariko araraswa n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, maze amenshi bayarungika ahasanzwe hari abene igihugu benshi ndetse no ku mashuri y'abana b'abakongomani. Imigwano hagati y'ingabo za FRDC zishigikiwe na wazalendo hamwe n'abasirikare b'abarundi baguhangana n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda igeze ku munsi wayo wa gatatu muri Kaziba no muri Kamanyora, ndavuga muri Warungu no muri Sud Kivu. Nkuko abanyagihugu babivuga kuva kare cyane mu gitondo, imigwano ikazi yatanguye muri Kaziba, igisigare kiriko gikoresha indege z'intambara n'amadrone mu kugaba ibitero ku myanya y'abagwanyi. Guys, uno munsi muri Kaziba ngo nemeje kubabwira ibintu ntivyari vyoroshe. Imbere yuko bakora umusako w'inyeshamba zose ziri ziri ngaha muri Kaziba, habanje kuba operation aérienne. Abo basirikare nababwiye batari bake baguye ngaha muri Kaziba, bahitanywe n'indege z'intambara za FRDC. Ndazi yuko muca mushaka amafoto kandi ndaza kugerageza kuyashaka kugira ngo shobore kubaha uko ibintu byari byifashe
uko rero ni ibitero novuga yuko vyibasiye ahari birindiro amapozisyo y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Babandi baza babwira ngo barashe ngo mu bantu ngo vyagenze unuku mubima amatwi. Amakuru dufise yizewe nuko aha muri Kaziba bakubise neza na neza ahari ibirindiro by'igihugu cy'u Rwanda, nkuko muri no baruwa banyandikiye babivuze. Imigwano yatanguye isaha 11 z'agatondo hafi mu bice byose bya Kaziba. Drone n'indege zirasasagara mu kirere cya Kaziba, niko nkuko twariko turavyibonera. Ubu n'ubutumwa twakuye mu mahajya amuri Kaziba kubene igihugu bari basanzwe bahari. Yangiye atubwira ati na Kamanyora naho imigwano yariko irabandanya kuva mu gitondo. Abanyagihugu benshi bahisemo kwinyegeza mu mazu yabo, abandi bakaba bararenze umupaka w'u Rwanda ejo kuwa gatatu bahungira muri Bugarama. None ababwira yuko aha muri Bugarama bavuze ko bariko barahungira niko gace u Rwanda rusigaye ruriko ruragabira ku bitero by'inkoho zikomeye, nkuko naminda yibabwira mu bindi biganiro. Mumve yuko abene igihugu rero ba Kongo bamwe twababwira bari bateraguye za Rucuru na za Kamanyora na za Kadogota bahungiye aha Bugarama imigwano yariko irabera. Rero mumve yuko muri territoire Kabare muri quartier ibihani mbibe niho ni imudaka aho imigwano hagati ya wazalendo na AFC M23 yatanguye kare cyane kuri uwa kane. Bongeye baratubwira ati muri Nyangezi no muri Katogota ho harangwa agahengwe gake kuva mu gatondo. Muri Katogota na Nyangezi nta migwano ifashe yari ihari, nuko haranga agacerere muri make. Urumva rero yuko aha muri bino bice bubiri atamigwano ikomeye novuga yuko yari kirahabera, ndetse ibintu byose byari bimeze neza, nta kidasanzwe cyari kihari. Ikindi naco amaroketi ya RDF yatanguye gutururwa yasambuwe n'igisirikare cha FARDC ngaha muri Kaziba, abantu barakomereka. FARDC yakoze igihano gikomeye byo gusambura ibikoho bikomeye byari biri ngaha muri Kaziba by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda kiriko kiragerageza kirarasa uva mu Rwanda, aho bariko bakoresha amaroketi menshi bakoresheje ikoranabuhanga mu kirere cha Bugarama. Mu mashusho yagiye abona hari na bamwe mu banyagihugu b'abakongomani berekana yuko bashikiye ino ntambara saba kongomani, ariko mwumve yuko ari bamwe bahunga ku munsi wejo. Abo nabo saba kongomani murabizi yuko ari abanyarwanda atamukongomani ariko arahunga. Rero muri make nino nkuru nagomba kubasangiza. Nizera yuko mwamaze kumenya umusaho uri kurabera muri Kaziba, ndetse munumve n'ikijanye n'abana b'abanyeshuri bashoboye guhoga ubusa mbaze barasigwa mu mashuri, munumve n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka ndabikebanure. Nizere ko twongera kuza turabana mu ncamake z'amakuru nk'izi kugira ngo tubandanye tubaha ibiriko ibigezweho ama update azaba ariko ravugwa ku mirongo y'urugamba. Nje ko ginda cyari kumwe namwe, ndetse n'umusisanguzi kuri BM4 Plus kaza kubaha amakuru ngene byifashe. Nizere ko twongera ku bindi guhura mu bindi biganiro, naho tuze kuyagira hamwe ikijanye no mubonano wa President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ndetse na President w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse na President w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Bye bye.